Yesu n'umwami. Igice cya 67 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Imana imutegeka kuva mu gihugu cy'iwabo no muri gakondo y'iwabo no mu byo yaramenyereye by'ahantu bidashoboka. Hari ahantu Imana idashobora kuguhezagirira. Niwimuke muri quartier wamo nyumvirize neza. Hari kibanza Imana idashobora kuguhezagiriramo. Bisaba kufata indi ntambuko uve mu biyaya uduge mu misozi. None urabyumva. Uve muri bya bindi bisanzwe uduge muri bya bindi bigoye. Uve muri kakamenyere k'icyayi cyo mu gitondo, ubugari saa 6, umuceri n'ibiharage n'irengarenga mu ijoro. Sindo maisha yako hiyo. Ubihebe n'agasosi bari bakibagiye. Ubihebe winjira mu buzima bwo kumara une semaine ujya mu ijoro honyene wibereye imbere y'Imana. Ujya mu buzima bwo kumara iminsi 21 upfukamye uri kurabwira Imana ivyo ugomba kwagukorera. Asante. Uhindura ubuzima. Uve mu buzima bwari bumenyerewe winjiye mu buzima butari bumenyerewe bw'amagufa bw'imisozi budasanzwe. Hajya ni Imana igiye kuguhezagirira. Ni Imana igomba isubira ibikore kandi. Aburahamu ntabwo yatinye imisozi, yarayiduzemwo kandi yarahezagiriwemo kugeza aronga n'abakombata bashobora kuja kuribera ibihugu ari umunyagihugu cyangwa umwene gihugu. Ariko ubuzima bwawe ugomba kwigumira hahandi wamenyereye. Ubuzima bwo kuzinduka mu gatondo uja ku kazi, saa 6 ukagira pause, saa 7 ugasubira gukora, saa 9 ugataha, washika muri ukabanza gushwana n'abakozi gatonya, ubabwira ngo we ngo nakubwiye kutabikoze, ku mugoroba ugashwana kubure n'umugabo gatonya. Ubwo nibwo buzima umenyereye. Hamukaraba televiziyo gatonya na WhatsApp na Facebook, Viber ntukikoresha cyane, na za Telegram nizigikora kubera WhatsApp yaguse ya limitere, na Facebook ntukikoresha cyane kubera WhatsApp yagusa. Ubuzima bwaramenyerewe n'ubwo misi yose badilisha maisha yako. Uve mu kibanza cyangwa mu gihugu cy'ibidashoboka winjire mu kibanza kiri rezo, kibanza cy'ibishoboka. Imana imaze kubwira Aburahamu, ariwe yari akiyitwa Aburamu, yarumviye. Reka dusome Abaheburayo 11 ku murongo wa 8. Abaheburayo 11 ku murongo wa 8. Imana iritegereza umutima wa Aburamu, birayinezera, imushyira mu gitigiri cy'abizera, kandi ibuka ko yamubwiye ngo amahanga yose azoronka umugisha biciye muri Aburahamu. Natwe buri umugisha wacu uca muri Aburahamu. Turasoma mu izina rya Yesu. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye, akaja ahantu yarabikiwe kuragwa, nuko agenda atazi iyaja. Ukwizera Imana rero bisa n'ubusazi kubatizera. Imagine Imana imubwiye ngo va mu gihugu cyawe, mu ntara y'iwanyu, mu nzu ya so, uhaguruka ugenda. Byari bigoye, ariko arafata ingingo idasanzwe kubwo kwizera, ava mu gihugu cyaho bitazoshobokera ngo ahezagirigwe, aja mu gihugu cy'ibizoshoboka kugira ngo ahezagirwe.
muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.